rero icyo kangurira bumwe kuganiriza abaririmbyi babaganirize hanyuma bavugane ngabo jewe amazi frema icyo kibazo ntacyo nagize rero nuko bogerageza kuganiriza bakaganiriza abaririmbyi mu by'ukuri muri bitera bagacana arabuha ko kuririmba bitwara ubuhinga bwinshi bitwara n'ingufu nyinshi jewe ndazi ko iyo umuririmbyi ariko araririmba by'ukuri ariko akoresha ubuhinga tubona tuzi mu bijyanye n'umuziki mu bijyanye no kuririmba ni ngombwa ubuhe amatara kama umuhogo kumva ko wumye kumva ko ari ibintu bitoroshe abakunzi ba Dufakom TV muraho mumeze bien jewe ndakomeye nk'uko mubimenyereye byama iminsi yose mu kiganiro himbaza time muri kumwe na Fafa Praise. Twashimire abadukurikirana ku munsi uyu munsi ndabona ari ibindi bintu by'ubwiza kabisa ariko imbere ya byose nagomba kubanza kubacishirizaho gato amakuru ahitinde ya Fafa Praise. Hari abamaze iminsi babona sinicuza event hari abakuma bambaza ngo bimeze gute Gitega bariko barategurira neza cyane agomba ndabatumirire bantu muri Gitega no mu icungararo kuba muri sinicuza event ya Fafa Praise. Umwanya rero twinjire ito nito mu kiganiro himbaza time dusumutumire hano sindi ko ari umuririmbyi sindi ariko reka aratubwira sinzi aratubwira turwaye ikaze murakoze cyane jewe nitwa Nuzeyimana Safari n'umuririmbyi murakoze turamushimiye cyane ndibaza mu kanya baza kutubwira byinshi cyane mbega Safari ni umuririmbyi kuva ryari ni umuririmbyi iwe akiri mushasha cyane iwe bimaze n'igihe cyane ari hagati na hagati sindi mushasha kuko nabitanguye kera usibye ko mfise indirimbo atari nyinshi mugabo nabitanguye kera natanguye kuririmba mu 1993 niho natanguye kwinjira mu buzima bwa muziki gukurikirana ibijyanye no kuririmba mugabo indirimbo nizo zagiye gusohoka zitevye ma 2014-2015 reka tutaraja muri byinshi mbega Safari ni umuririmbyi wumva abimazemo imyaka itari mikeya ndibaza baratuba bariko baradukurikirana imyaka umva nshaka kuza kumenya byinshi kuri ibyo bintu wumva 1993 ni kera kabisa nubwo twumva mu gospel ngo gusubira kwa gospel iryo jambo ndaryumva ucaye gutera imbere kugira gute ndibaza umaza kutubwira byinshi urumva ko mubizi cyane bijyanye n'umuziki wacu umaza kutubwira byinshi mbega tugerageje kwibaza ku bijyanye no kuririmba batubwiye ko ufite indirimbo zitari nyinshi mbega kuririmba bisaba ko umuntu aba afite indirimbo kuri YouTube cyangwa umuntu ashobora kumuririmba nyine atandirimba agira kuri YouTube bisanzwe abaririmbyi bari uburyo bwinshi muganga ashaka kuvuga uburyo bushika kuri bubiri hariho abaririmbyi baririmba mugabo ugasanga nta ndirimbo bafise kuri YouTube cyane ko hari abaririmbyi usanga baririmba mugabo badafise ubushobozi cyane ubuhinga ubushobora kwandika indirimbo badashobora kompoza mugabo abo ugasanga abaririmbyi bariga backing muri eglise ugasanga aba worshiper beza mugabo ugasanga ntibashobora kwandika indirimbo abo nabo twavuga ngo si abaririmbyi tubasuzuguye abo nabo n'abaririmbyi hanyuma mugabo hari uwundi mugwi w'abaririmbyi basanzwe abaririmbyi babimazemo igihe kirekire wajerewe ariko kandi n'indirimbo bazifise kandi na nyinshi mugabo batarashobora gusohora
indirimbo zabo uzishobora kuja kuri YouTube mu yandi majambo kugira uje kuri YouTube bambere baza kuja muri studio baza gusohora kandi biratwara amafaranga biratararonka uburyo bwo kuja muri studio indirimbo usanga zifise ugasanga umuririmbyi mwiza numva arivyo novuga. Mbega ko hari abantu usanga indirimbo ziba zifise muga akazibika mwikaye ntashaka kuzikoresha ngo zimutwara muri ico gihe. Mbega hano mu Burundi ko tunamenyereye yuko benshi indirimbo zabo usanga batazandikishije kuri Obedia, usanga benshi rero bafise ico kibazo. Mbega ni iki wobwira abantu kw'ico? Je nibaza ko mu gusamara kw'abantu kandi hari usanga abantu batitaho ibikorwa vyabo kandi ari vyabo. Hanyuma mugabo kandi hari abantu usanga batabona neza iyo bariko baraca. Umuntu ashobora kuba mu bintu ngo ugasanga visiyo yiwe igarukira hagufi. Mu vy'ukuri ico nokwita umu-artiste canke umuntu azi ico ariko arakora w'umuhanzi abwirizwa kuba afise visiyo igera kure cane. Mu yandi majambo nk'uko bivuze hari urwego amicale du musicien hariho Obedia basanzwe bakurikirana ibijanye n'abaririmbyi basanzwe bakurikirana ibijanye n'indirimbo. Nibaza ko umuririmbyi azi ico ariko arakora asohora indirimbo yabwirizwa canke amaze gusa kubona ko umuririmbyi yabwirizwa kwitura canke kuja muri urwo rwego kugira ngo ruzamutunganirize hama asohora indirimbo akayandikisha murakoze. Usibye ko hariho n'abatabizi ivyo bintu ko bibaho. Hariho n'abatabizi benshi. Mbega batubwiye ko hariho abantu batazi ibyo barimo kandi byesukewe barahari. Hama hari ikintu kimaze imisi kiriho kirakora cane kuri evolution eta ya evolution y'indirimbo zo ngaha mu Burundi canke y'umuziki en general. Mbega ico kintu hari ico wokivuga? Fafa ndafise ibintu vyinshi novuga uvuze kuri ivyo ndafise vyinshi novuga kuri ico kintu. Mu bisanzwe muno minsi abaririmbyi barirogera abamenyesha amakuru mugabo abamenyesha amakuru nabo barirogera abaririmbyi bakavuga ko abaririmbyi bataje hamwe ngo bagire ubumwe bashobore gukora kugira ngo bateze imbere umuziki. Hanyuma mugabo kandi abaririmbyi bakavuga ko abamenyesha amakuru bataje hamwe kugira ngo bashobore guteza imbere umuziki. Hanyuma rero mugabo byari ikintu nakuvuga kare je nshabuka umuririmbyi yasohoye indirimbo siwe yarondera abamenyesha amakuru mugabo abamenyesha amakuru bararondera umuririmbyi kuko ijambo kumenyesha amakuru no kumenyesha abantu batazi. Ijambo kumenyesha canke iyo uriko urarondera kumenyesha inkuru ubwira inkuru abantu batazi mugabo ugomba uvuge ikintu no kwita kuvumbura. Uyu munsi turafise abaririmbyi tumenyereye bazwi ba Dudu ba Bonere ba David n'abandi benshi. None nindazofasha kugira ngo abaririmbyi bataramenyekana batarazamuka tutazi ubundi butazi nindazofasha kugira ngo abaririmbyi bamenyekane. Mugabo nkiraho numva novuga yuko kumenyekanisha umuziki w'Uburundi bisigura kumenyekanisha Uburundi. Hanyuma aho rero turaja mu gisata ca gospel kumenyekanisha gusa umuziki w'Uburundi bisigura kumenyekanisha igihugu. Hanyuma kumenyekanisha umuziki wa gospel naho ni kumenyekanisha igihugu. Mugabo kumenyekanisha gospel bisobanura kumenyekanisha Kristo. N'amajambo yagutse ndiko ndavuga muri gospel ko arico gisatani nsanzwe nkoreramo. Je ndazi ko indirimbo ndayikoze nkayiririmba ndayikora ku bw'icubahiro c'Imana. Hanyuma mba ndiko ndamenyekanisha Kristo mba ndiko ndamwamamaza kuko fafa hari abantu barusha. Hari abantu usanga bamerewe nabi, hari abantu usanga barataye ivyizigiro, hari abantu usanga barahantu bariyebuye. Mugabo iyo ndirimbo imugezeko ishobora gutuma aruhuka, ishobora gutuma yongera kumwana n'Imana, akongera kumva akunze Imana, akongera kumva rero ninde azodufasha kugira ngo ivyo bikorwa bije habona abantu tubashikire.
kumenyesha amakuru rero hamwe no gukunda umwuga wo kumenyesha amakuru no gukunda icyo gikorwa numva harimo gukunda igihugu ku rwego rukomeye cyane no kutamenyekanisha umuziki w'uburundi no kutamenyekanisha impano ziriko ziraruka reka mvuge ni ukunigira mu menshi urundi bw'ejo kazoza k'igihugu urakoze cyane Saburiza mbega ukiraho nyene wavuze kujyanye n'abamenyeshamakuru uravuga ku bijyanye n'abaririmbyi ko kera umumenyeshamakuru we yarondera umuririmbyi mbega ntibiba biterwa n'uko umunsi ibyo bintu byose bihari ari byinshi umunsi ugerageje kuraba amativi ahari online canke amahati nayo ni menshi kandi ugiye kuraba abaririmbyi bahari umunsi ni benshi hari abazi ibyo barimo kuko babivuze hari n'abatazi ibyo barimo rero abo bose urumva ko usanga nyine birabicanira ndabizi iyo wivuga kuri mu by'ukuri tutabereye kanaka ngo duhengamire ahantu kanaka birashoboka ko hashobora kuba abaririmbyi nabo bafise ayo makosa bameze nk'abatazi ivyo barimo hanyuma kandi anakora ibintu ntanabikurikirane iyo ndirimbo ayisohora nawe ntarondere kuyikurikirana kameme si uko muri iyo soro indirimbo wace yicara kandi amaradiyo ahari tuyazi amativi ahari tuyazi ni byiza ko atera intambwe akarondera umenyesha amakuru azi mugabo uwatazi nawe muri bwawe nabo gucukumbura inkuru ukabona n'undi muntu agutelefone ko yabonye ibikorwa vyawe utabubizi mugabo iyo umuntu afashe ibikorwa ukabijyanika akasubira inyuma agacegera akaryama ntagire ikintu akora akaca yicarira ko akategera ko bazomurondera bashira kuri YouTube nta partage ntagire ikintu na kimwe kandi abo bararinda bazi indirimbo agenda muri studio azi ko ahejeje nyine byose bizikora azi yuko ahejeje gushira iyo ndirimbo ibisigaye arabamurondera bamubwira ati wakoze indirimbo ese udateye intambwe babiri tugira ngo dutera intambwe kimwe indirimbo icyenda n'icyenda nawe umuntu uririmbira akwiye gutera intambwe nawe akarondera amamedia ashobora nk'uko hari benshi tuganira bakambwira ko bagora kurondera amenyeshamakuru abarahari mugabo urumva kurondera amenyeshamakuru nibaza ko sinibaza ko ushobora kubabura bose bashobora kutabaronka byose umugani ndazikataho umumenyeshamakuru fafa hari ibisanga bitoroshe kubera ari umumenyeshamakuru telefone ntakwitaba je muri experience nagize ivyo je vyarambaye gatelefone umuntu akakwima mubona nk'ubu jewe ariho ahantu bize gutangaza bati abarimba kuzana indirimbo tuza gusanga ibereye kwica kw'iradiyo tuza kwicisha kw'iradiyo ndayijana bayishyira mu zindi barayikurikirana jewe umumenyesha amakuru indirimbo igitabo intro gusa y'umuziki yavuze ngo indirimbo yawe irarengana abindi birebire birarengana nararindiriye ndabona ndanakurikirana munyuma namutelefona aramukwitaba hariho abantu rero bameze gutyo mugabo bitwovuga ko ari bose hariho abo naronde baranyitaba akarorero urabona ko ndi hano rwanyu kandi ndabashimiye cyane ndashimiye na televiziyo yanyu yese abamugisha ego rero hariho abaririmbyi bafite ibigabo mugabo kandi hariho n'abamenyesha amakuru b'ibigabo mugabo kandi izo mpande zose habaho abantu ubona ko bahagaze neza kuko noshaka kuvuga ababikora neza baruzuye ndabazi noshaka kuvuga abaririmbyi babikora neza baruzuye ndabazi mugabo novuga n'abandi babikora nabi barahari cyane ariko iyo tunoza tuvugira nk'abena kabara kanyu ko kubakibura kugira ngo nabo bikebuke mugabo ufafa mu nzira kugira ikintu kimwe urabona hari umuntu yambwiye ati wewe none kuja kuzana umuririmbyi acaruka bifashe iki ko atazi jena ati naco bimfasha kubera
mbega ari namuraba afise abafana bangana iki ni bangahe baca baza kuraba TV yiwanje jewe ico nkurako hanyuma mugabo ko nazamuvugira naramuvuze izina mwareka ndamukebura urazi ico noshobora kwita kuvumbura gucrea kintu ubu abarundi turakeneye ibintu bishasha abarundi barakeneye ibintu batazi barakeneye abandi bana bazi kuririmba batari bwabo barahari baruzuye hari umwana usanga azi kuririmba afite imyaka 15 ku myaka 8 baruzuye nk'uje wona umwana w'imyaka 8 imyaka 12 no muzaba atabafana afise ariko ashobora kuba atabafana afise mugabo ari umuririmbyi aririmbye abantu bose wokubaza mu marayika yuruse ibiki mugabo ufashe nk'umwana nk'uyu ukimuzana nibaza ko isi yose yohaguruka ikaza kuraba ico gitangaza abantu batari bamenyere by'ukuri abo bantu nta nyungu ihari hariho kumenyekanisha iyo mpano mugabo no kumenyekana k'uwo muntu ashoboye kuzanikira abantu batari bazi kikaja habona murakoze je nibaza ko impande zose bariko barumva akamo uriko urabatera haba kuti y'abaririmbyi haba kuti y'abamenyeshamakuru nk'uko nkunda kubivuga izo mpande zose nk'uko haba gutungana intoke nibaza ko zose zirimwo utwerere batwo twerere urumva birakenewe ko impande zose uruhande rumwe rukenera kurondera aho bokosora abandi bakarondera uko bokosora guhuriza hamwe mbega umaze igihe kinini wavuze ko hakeneye impano impano nshasha ubona mbega kugira ngo zose zibe balance zije kuri balance haba impano z'abakera twovuga b'inzobere n'abashasha bariko baraza mbega hokorwa iki kugira ngo izo mpande zose ntagire rumwe rumanuka ntagire n'urundi ntagire urusigara mu madini hokorwa iki bo gusa sinogenda nishimiye abantu nka Apollinaire ego abantu batanguye umuziki turazi aho bawukuwe turazi n'aho bawushikana kandi jewe mu bantu bavuga ko umuziki w'Uburundi wasubiye inyuma jewe sindi uko gushika umuziki w'Uburundi bw'icitegererezo mu mahanga ugiye muri Kenya Umurundi agezeyo abantu bakoma amashi ugiye mu Rwanda abantu barusahuramo urumva ugiye Kongo ahantu hose ugiye Umurundi afise agaciro abantu bose baravuga ko umuziki w'Uburundi bamwe baramwigiye ko turazi akarere bakorere bagezemo bagaforoma bakigisha abantu rero ivyo tutabivuze ntacyo twoba tuvuze rero ivyo turi bashimira hanyuma rero mbajije ikintu cokorwa mu vy'ukuri igikwiye gukorwa nuko habaho ico no kwita ikambo hakabaho ico twokwita isekeza ryo kurondera izo mpano nshasha nibo Burundi bw'ejo nibo Burundi bw'ejo izo mpano nshasha zikaja ahabona turetse n'izo mpano nshasha hariho n'indirimbo nyinshi tutazi tutumva kandi ari nziza cane hari indirimbo abamenyesha amakuru mu nyumba hari indirimbo ziri mu bubati bwanyu mu maradiyo mwabitse yariyo mu biro utavuza izo ndirimbo turakeneye kutumva zifashe imitima numva ico cokorwa hanyuma rero ikindi mu kintu bacumugani ngo kwa nyukorome uhashikamo na nyuko umuntu yakubona izuba atagufasha ukuboko ntabwo woshika aba rero bari imbere kuruta abandi umuntu wese afise uwo asumba nk'ubu hari abantu bari munsi yawe abari munsi yawe barakeneye kubafata ukuboko bagera aho hantu wowe ugeze kandi hari abantu usanga bibwira ngo ndamuzamura ngo agere ahantu ugeze jewe azohava nduta burya arinze agera ahantu ugeze haba hari intambwe nawe ugezeko murakoze cane mbega tukiri kuri ico kintu nyene c'uko umuziki w'Uburundi kandi turabibona n'ivyo vyari benshi tuvugana bari mu bihugu bitandukanye bavuga ati mu Burundi ahageze haba kuririmba haba kuvuza umuziki usanga ari abamenya mbega none ko tubona mu Burundi umuntu w'umuhinga wo mu Burundi yaba umuzisiye yaba
n'irindi yumva yoja mu bindi bihugu akumva umenga niho hantu yoshobora kuja gukorera ivyo bikorwa. Mbega tumuziki ngaho kugira ngo impano z'Uburundi zikomerera mu Burundi zikorere igihugu cacu. Bashaka gusubiramo ikibazo? Nakubaje tugerageje kuraba abamisicien baba baririmbyi abumva umenga nyene umuziki niwo yokorera hanze y'igihugu surtout. Mbega ngaha mu Burundi tumuziki kugira ngo ingabire zose zigume zikorere hano mu gihugu cacu hawiki. Habuze icyo nokwita gukunda ivy'iwacu, gukunda umuziki w'Uburundi urahari cane. Abaririmbyi bose ubona bakomeye ageze hanze bahinduka abana, barabafukamira bahinduka abana. Nakubwiye ko wowe ushitse hanze w'Umurundi, reka ndakubwira ikintu kimwe. Umuntu umwe yagiye muri Kenya, ashitse iyo akavuga ngo ni Umurundi. Ikibazo ca mbere bamubajije yinjiye muri eglise, uwo muririmbyi atoye nta n'icyo umuzi kuvuza atishwe. Vyagenze gute ko Umurundi identite yiwe tuzi ko n'ukuririmba no kuvuza umuziki Burundi bwarazi amateka. Ushobora ko Burundi n'igihugu kandi akubwire fafa ndagutere inkuru. Burundi niho hantu honyine hari impano zose mu buryo bukomeye. Mu Burundi urashobora gusanga umuhungu aririmba akabikora neza akongera akavuza umuziki. Mu Burundi urashobora gusanga umukobwa aririmba akongera akavuza umuziki. Urashobora gusanga umukobwa aririmba akavuza icuma kirenze 2 canke 3, ugasanga ari n'umuproducteur ageze muri studio agakora ibintu vyose. Abona bazi twababonye. Mugabo urashobora kuja mu bindi bihugu ugasanga abahungu bari hejuru cane, ugasanga igitigi c'abakobwa kiri hasi. Mu Burundi ni igihugu kirimo impano zose mu buryo bwose. Rero igikenewe n'igiki nuko abaririmbyi boja hamwe, mugabo kandi bakaja hamwe n'abamenyesha makuru bakiga ingene bakundisha bene igihugu n'umuziki wabo. Yesu aduhandugisha. Mbega rero ivyo utavuze ariko reka ndakavuge naho ntarekuriwe kubwinjirira. Uri umwe mu bapasiteri nawe wavuze ko uri umuririmbyi. Mbega abapasiteri nta ntwaro bafise kugira ngo abaririmbyi bashigikirwe? Ko bamaze kwakira abaririmbyi bamaze kwakira avuga ko impano zabo zikeneye gushigikirwa n'abayobozi b'amashengero, haba no mu bijanye ndetse no kubafasha mu buryo bwa financement. Igituma nibaza ko abamisicien bakiba bagenda za Kenya n'ahandi bagenda kurondera amafaranga. Mbega aha mu Burundi umuziki nta kuntu woshobora kuba usapotingwa bakawusapotinga ku buryo ababikora nabo babikora nabo batekanye ku buryo batokwibwira kuza baja n'ahandi. Naco kuvuga mu vy'ukuri ishengero niryo rya mbere kandi niryo rushinge kandi niryo rufatiro muri ibyo akwiye kwisunga. Kandi umuririmbyi ategera eglise ndamwita inyererezi. Ubundi ntibibaho umuririmbyi ashobora kuba yitwa umuririmbyi akazamuvuza ngo jewe usigira eglise ngo ndirimbira aho ngeze ngo jewe ukazamva akubwiye ngo jewe ngo na Yesu nta rusengero ngo ntiyarafise agasenge abantu bavuga. Jewe umuririmbyi atagira eglise imukurikirana, atari munsi y'umurongozi, atari munsi y'amavuta y'abamurongoye, ubona mwita inyererezi. Mugabo kandi ishengero niryo rikwiye kugira uruhara mu gushigikira umuririmbyi. Iyo ari umuririmbyi yitwaye neza nta kabuza ishengero ritamushigikira. Numva rero ko ishengero rakwiye kubigiramo uruhara. Ariko usanga abaririmbyi bo mu bidoga mu ishengero ntibadushigikira, mu ishengero ntibagira iki, mu ishengero ntibagira iki. Ntawe bideha ko umurego ntihobura abatabashigikira. Mugabo ugasanga ko umurego utabitahura, abantu usanga batabitahura. Mubaza ko ari amashengero ashobora kubabona ko umuririmbyi ari ikintu gisanzwe. Je
je hari bamwe bamwe mu bo tuganira akubwira ati ushobora kuja kuri podium ugasanga ugasanga ari ibintu ashika je hari umurindi yabindi bigisha ugasanga uri n'umuriteur ugasanga nta n'amazi baguha ugasanga bajya pasiteri bicara hajya gusa baba bicaye mu rushengero ntibarushe we warushe ntibaguhaye amazi vuga imeza z'abapasiteri ugasanga zirimo amazi ariko jewe ngerageje kuvuga ariko kubw'ibyo sindabibona henshi cyane ariko ndabyo twe kuri eglise abaririmbyi baba bafise amazi n'abakozi b'Imana bafise amazi nashaka ngira ayo mashengero atagikora ico kintu ko bomenya ukuntu umuririmbyi aruha agasarara amate akuma bakaza baramukora ico kintu sinzi ico kintu naco mukivuga bo hari igihe usanga umwungere ivyo kuririmba atavyazi afise izindi ngabire afise n'izindi mpano no ugasanga ibintu vyo kuririmba ntazi urugero bigera ku buryo bwo kuruhisha abaririmbyi rero ico nokangurira umwungere kuganiriza abaririmbyi babaganirize hanyuma bavugane ngabo jewe amazi frema ico kibazo ntaco nagize rero nuko bogerageza kuganiriza bakaganiriza abaririmbyi mu vy'ukuri muri bitera bagacana hararuha ko kuririmba bitwara ubuhinga bwinshi bitwara n'ingufu nyinshi jewe ndazi ko iyo umuririmbyi ariko araririmba vy'ukuri ariko akoresha ubuhinga tubona tuzi mu bijanye n'umuziki mu bijanye no kuririmba ni ngombwa ubuhe amatara kama muhogo kumva ko wumye kumva ko ari bitoroshe hari igihe usanga abantu batabitahura rero batabitahura bokwegera abaririmbyi bakaganira Yesu arabihanisha ego kuvuga ngo bajya abantu abaririmbyi baba bakeneye gufashwa bakeneye kwitabwaho ko tugenda tuganira na benshi ukumva ibibazo biri mu baririmbyi n'ubundi akubwira ati urashobora kugenda uwo munsi utarutse ufungura ugaja kuri podium tugasanga nyine urarushe cyane ugasanga biragoye tugasanga no gutaha bishitse uratashe n'amaguru n'amarira tugasoma ibibazo byinshi umuntu usanga ariko ararungura ati kandi umutima watakiye tuwo munsi uri kuri porogaramu yo kurongora ugasanga nafise par exemple tugasanga ntiwarose icyo gufungura na ya bisi ufise abarinzi maze gukaniriza babahosha rega nta kamo utumira abayobozi b'amashengero ko uzabaregera abantu uzaramenya ibibazo abawushipiridazi bahura nabyo kugira ngo guhimbaza Imana ayihimbaze aroranye murakoze urazi gituma bimwegeje reka mumundire muri iki kintu jewe ndafise indirimbo yitwa Imana pardon indirimbo yitwa N'Ubuganje ni indirimbo yagira kabiri mu ndirimbo nakoze iyo ndirimbo ari ikintu cambayeko kidasanzwe ari umuntu mwirira abakozi b'Imana ko yakwiye gushigikira abaririmbyi indirimbo narayikoze ndagenda muri studio barampara ndetse hageze ko ngenda ajana abaririmbyi bekingi yanje abamisiye bari hajya kandi ntigeza kubaha amahera ntigeza kubagaburira zibafungura hanyuma rero kumara kubwire umuntu witwa Matisi wese yavagagira mu bose we naho utagira amafaranga uri umuntu w'umutunzi mfise amafaranga hama rero mfise amafaranga yo guha abaririmbyi abafungure mahera yo guha abamisiye abafungure muri uwo mwanya kugira ngo atanze amahera abamisiye ndabaha n'abaririmbyi ndabaha ariko mbona ni wowe uganje hanyuma mugabo amahera arahera ahetse rero ndakabuka sinavuze ko atari amahera yaberanye hama barafunguwe je ndikabusha hageze ko turirimba abaririmbyi bakoze baraja muri studio barakora je hageze ko nshikiye kubera uruhe maze umwanya munini narushe jewe byaranse kuririmba n'igihe naririmba ijwi ryasohotse rirushe risohoka rifise faiblesse ukuntu aririmba jeje nyene bafite kumviriza ibintu waririmbye hanyuma ndababwira mu vyangire jewe turukabuka ejo byansabye ko nsubira inyuma nkitegura neza gufungura njewe
umubiri umeze neza sibyo ndaririmba bigenda neza shatse kuvuga iki fafu umuririmbyi atari bisaba ingufu ntashobora kuririmba bisaba ingufu nyinshi cyane kandi ku buzima bw'umuririmbyi amazi ku bantu bize kuririmba barabizi ku buzima bw'umuririmbyi amazi ni nkenerwa cyane kubura amazi rero ubundi bavuga ngo amazi ni ubuzima umuririmbyi amazi ni ikintu gikomeye cyane no gufungura akagira ingufu gufungura rero bisaba kugira imbaraga nk'abamizisiye baterura gitari basi bambara ivyuma bakavuza ababateri bajya abantu bakeneye gufungura aje akavuga ati sinafunguye nuko ufise amafaranga n'ukuri ngo umuntu akajya gufungura ega ntitari nakwiye ko birinda kuzaba kuko biragora umenga wagiye mu rusengero turasenga byari bikwiye ko habaho kubimenya bakamenya ibyo bakenera abamuzisiye bakamenya ego hari gusanga amayagize ataratera imbere kumbure mugabo icyo gituma navuze ikintu kijyanye no kuvuga uko pasiteri wawe aba umuvyeyi wawe je nta na rimwe umupasiteri wanjye nigeze ntinya kumubwira ikintu abantu bimeze gutya ndarushe cyane ndarwaye cyane bimeze umwungere nta kintu n'umwungere n'iki umwungere yitwara ikinama rero umwungere ubiza kumubwira ibintu vyose hagera ibintu usanga byarameze neza yagize koroganize kavuga ati ubu worship team yacu mbere ko baduka kuririmba bigenda gutya hari aho mbere ko baca kuririmba bagaca cyane bakanyicari afungura neza mukagenda nyine afise imbaraga nyinshi rero aho bataragera ahantu boza baravugana n'abarongozi icyo nokongera kuri ico ni uko bivanye n'uburyo bw'amashengero ntanganya uburyo hari amashengero akirondeza hari amaze gutera imbere ariko boza baragerageza nyene hakaba communication bafise ikibazo akegera abayobozi hakaba kuvugana n'imwana kugira ntabe y'umwiriro no kuvuga ngo abantu babashiba kuzimana ntibatwitaho kumva niba ushobora kwitaho buri muririmbyi wese uko ishengero ari ishengero riba ritariragira aho rigeze kirondeza kandi rikeneye byinshi icyo numva nanje ku bwanje ni ukongera ko nuko boba kuvugana hakabamo aka exceptionnel muririmbyi aba yagize ikibazo kanaka cyangwa umumizisiye kanaka nimba afise shida kanaka cyangwa ikibazo kanaka akegera abavyeyi nkuko babivuze ariko ntihabe imyidogo habe gukorana habe kukumva ishengero n'ifamiye zituwe n'undi muryango ugira kabiri rero sinzi ko hari kugira ngo turangike ko ari akajambo kanyuma kuri byose twavuze ntako bagije wumva ataka kantu sinogatahana umwanya nigorode kumusoza icyo utambanije nyambanije ko ntubatse tubwire hari utaje wambaye n'ibage kugira ngo bave muri confusion bon safari arubatse ndafise abantu indwi ndafise umudamu mwiza nkunda cane yesu barezagire icyo nicyo utambanije hanyuma ikindi gushimira ifako badutumiye baduhaye umwanya bakaduha aho tuvugira rero muzobikora gutyo no ku bandi uhoraho abamwigisha kandi urushizeho gushika kure amen amen nkuko twabivuze muri dufakobe twagira ngo dufashe impano zose zaba izikiri hasi zaba zimaze gutunga kugira ngo ubwabe bwa kristo bubandanye kwaguka twaguma dushimire n'abadukurikirana bose twibutsa n'abataragira subscribe agende kuri Dufacom TV wandika kuri YouTube wandika Dufacom TV genda ugire subscribe kugira ngo uzokwame ushikirwa n'ibiganiro byose bica hano si ibyo gusa hano muri Dufacom hakorerwa ibintu bitandukanye ni TV ikaba ifise iri kumwe na kampani rero hakorerwa amaserivisi menshi y'amaseremoni mariage dote kuba kamera hano dufite umukameramani mwiza ikora neza hano tunamushimira bamwita Jonathan hakakorerwa n'ibindi byinshi kwandika amainvitation bya serigraphy kwandika ku mipira ni ibintu byinshi cyane amaserivisi menshi atandukanye arahari dutumira n'abantu bose
gukurikirana Dufacom TV bakongera bakamenya byinshi kuri kampani Dufacom. Turabashimiye cyane abakurikirana Dufacom, mwari kumwe na Fafa Praise. Dushimire n'umutumire wacu, twizera ko n'undi munsi azogaruka. Reka agenda bitubwiye simave ndamubwira ngo azogaruka ntari tukazoyemerera. Yego cyane murakoze nzogaruka. Murakoze cyane, turabashimiye mwese.